kino gihe hari intambara ya Israel ifatikanije na Amerika mu kugwanya igihugu ca Irani, abantu benshi bashobora kuja ku ruhande rumwe cyangwa urundi, bashigikira ibihugu rutura canke bakaja ku ruhande wa Irani iriko mvuge ngo irahogo busa. Reka navyo turabigarukako. Ariko kino gihe harumo senateri canke mu kenguza amateka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yahoze n'umusirikare wo mu marine, donc bagiye bagwanira mu mazi, yavunwe ukuboko bariko bamuhora yuko avuze ukuri kubijanye nino ntambara Israel na Amerika biriko birakora kuri Irani. Vyagenze gute? Uno musirikare yitwa Brian MC Gaines, reka tube turarigira mu mfunye twivugire Brian. Uyu Brian yahoze ari umusirikare muri aba bagwanira mu mazi, reka uko tubivuga gutya muze muravyibonera. Ariko rero uyu yazize ko no munsi kugira ngo bamuvune ukuboko, uno munsi abe araye mu bitaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu yavuze yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitari zikwiye kwivanga na gato mu ntambara ihuza Israeli na Irani. Ariko hagati ya Irani na Israeli hari ikindi gihugu, no kuvuga iyo barasana n'ubundi bacisha ibisasu hejuru y'ikindi gihugu. Cya kindi gihugu naco gishatse cyo kwishura mu zindi ntambara. Ariko kandi ikintu kibabaje mw'abantu mwe nuko bujyatano kuri kuvugwa cyane imbere donc kuba tuyisi cyaye kuba Israeli. Uravye abanya-Israeli ukuntu bariko barahunga baziriki ivyimviro vya Benjamin Netanyahu, umushikiranganje wa mbere cyangwa ministre premier ministre wa Israeli, ku vyimviro vyiwe byo kugerageza gutsinda Irani. None bijya byo kuri ice ihora cyo bari cyo kuri cyo bagikwiye gutuma yo igwanya ni hano rubibe no iri hirya. Ariko yego biri mu karere kamwe nko tuvuga East Africa, ndashaka kuvuga Uganda, birabangamiye Burundi, ariko hagati ya hari ikindi gihugu canke hari ibindi bihugu no. Rero kino gihe jewe reka ko muri no munsi ntange information ariko ivanganye na commentaire yanje, kuko buri muntu wese agira arafite donc ko yumvira, arafite ivyumviro vyiwe, arafite ko abona ibintu, arafite ko yipfuza ibintu. Jewe ndi muntu bashigikiye yuko intambara ku isi yohagarikwa, ntihabeho igihugu gitera ikindi kimwe cyose n'ikiba kuko cishakiye. Kuko uno munsi murazi ko twe dukunda kuvuga ibijanye na development personnel, kandi navyo ndaza kubigaruka ko muri kino kiyago, nuko buri muntu wese atera imbere ko bishatse akora ico ashaka. Je wahisemo gutera imbere mu bijanye na transport, sinza kumugwanya. Je nahisemo gutera imbere mu bya media, donc mu bijanye n'ama société médiatique, sinza kumugwanya no. Hari ubundi yahisemo gutera imbere mu burimyi, hawundi yahisemo gutera imbere mu budandaji, hawundi yahisemo gutera imbere mu bijanye no gukora ibigwanisho, hawundi yahisemo ivyo byose. Buri wese ahitamo gutereramo imbere nuko bikenewe n'abantu, nuko bikenewe n'isi, nitwa dukwiye kumubangamira. Ariko uyu munsi uyu musirikare yabangamiye kubera iki? Nuko Donald Trump ubushize yahawe nabonye na Iran yari yasavye ibiganiro ngo habe ibiganiro by'amahoro, ariko Trump yavuze ngo oya, igihe cyararenze kugira ngo bino bintu bibandanye. Ariko kandi nubwo bino bintu biruku, uyu musirikare ari mu nama ya Sena, mu nama nshinga amateka, yavuze yuko Amerika itari kwiye kwivanga na gato muri ivyo bintu, muri izo ntambara. Iyo ntambara nimba ishamiranya Israeli na Irani byari bikwiye guherera iyo Amerika iruhukira mwiki. Ariko hari ico kumuratazi. Uyu wewe ari mu bijanye na humanisme, donc kudahohotera ikiremwa muntu. Ariko intambara igamije business.
Donald Trump na Israel bagamije business. Uku kuri ko muri nta muntu yigeze kuvuga muri analyse zanje je n'umuntu mutoya mugabo mbona ntahura nigi ibintu nsoma ngira ubushakashatsi. Ino Iran yego makuru avugwa hose bavuga yuko iri kirahogwa kubikora biya bisasu bya nucleaire. Ivyo abanyarwanda bita ngo ni ibisasu kirimbuzi. Ntabwo ari ibi. Ibyo bihugu byinshi birabifise ariko ntibiriko birabihogwa. No, za Korea du Nord zirabifise kuko zitabihogwa. Uburusiya burabifise kuko bitabihogwa. Noneho Ubushinwa bwo bushobora kuba buri no hejuru y'ivyo byose tuvuze ariko kuko batabihogwa. Ahubwo hari ya miryango ibikontrola isi. Usanga ari nk'akanama kajejwe umutekano ku isi. Hari bijya bya G7. G7 kumbure sinzi ko bana babitaho. Biba ari bihugu indwi nyene rega so ni bihugu 8 cyangwa 10 kada. Kugira hazozamuka ikindi kije kwinjira muri ivyo bihari. Ni kibazo. Harabi bitambo pe. Harabi bitambo. Ariko kandi ino Iran yarakoze iraduga iratera imbere mu buryo buboneka. No mu bijanye n'amahinguriro irakomeye gose. Mu bijanye n'ibi by'ibitoro irakomeye gose. Mu bijanye n'ibi by'ibisasu bya nucleaire irakomeye gose. Mu bijanye n'ikoranabuhanga donc technology irakomeye gose. Noneho rero hageze aho ishaka kurya ku mukate w'abatama, ku mukate w'abakuru. Aho nayo iza ikadiskita muri bijya bihugu rutura ati natwe turakeneye kuri ivyo muduhi. Bijya bihugu bishobora kumvikana. Okay. Twebwe Afrika reka tuyigabanganye. Hari gitoro, hari ubwoko bw'ubutari ubu namwe ubu mwebwe rero mwemwe nka Amerika twara, namwe Buraya twara, namwe Uburusiya twara, Abashinwa twara. Iran rero irashaka kuza ku meza y'abatama nayi diskite natwe turashaka kuri izi nyungu. Ivyo rero Amerika niyo ya mbere kuko Amerika donc yo yitwara nk'umuvyeyi w'isi, yitwara nk'umuvyeyi w'ibindi bihugu. Nifatira ingingo ibindi bihugu. Ikomurengirana ikigano no hafa nzokora uko nayo ubwo buhanga ngiye burose. Harahoze ama empire meja komakomeye ifaranga ryabo ubutunzi bwabo buganje ijambo ryaba ryo rikora ku isi byose bigenda bibisikanye. Amerika nayo ibihe nibihoraho birakuranwa umwana w'abasokuru nayo yarashikiriwe uno munsi niganje indi myaka runaka ko muri twe turiho canke tutakiriho ashobora kuzobaganje abandi nifaranga lijya riganje sijyaho ziriganje harigeze kuganza ama Espanyol harigeze kuganza amongereza umunsi yagizwe amanyamerika bientôt ashobora kuba ama yuan ariyo BRICS yashize imbere ariko nibindi. None rero uno munsi senateri yavuga ati Amerika ntiri kwiye kuja kwivanga muri ibi ariko icyo atazi nuko Trump yashoye intambara mujanye na business ni konkurence. Kirazira ko hari umuntu aza kudutera kuri uno mukate wacu, kirazira ko hari umuntu atwinjirira muri biturimo. No, kirazira ko hari ikindi gihugu kizamuka. Reka ufite uko ibihugu birakinishwa nuko abantu ngira batabitahura. N'abantu barakeneshwa, za leta zirakenesha abanyagihugu. Hama aba bari ku rwego rwo hejuru nabo barakenesha ibihugu. Hari ibihugu byinshi bidashobora kubifatira ingingo. Hari ibihugu byinshi mu bijanye n'ubutunzi nabyo babigerera mu bijanye ni donc ibimvuze binshobora kubipfa n'abantu ariko niko kuri. Uno musenateri gushika havunika bakamuvuna kubera ko aravuga ati ibi bintu Amerika nibirekere Israel nyimba Israel bifesemo inyungu nibigwanire. Wa Amerika nirekwe kubijamwo iri nakuri iri kundi mugabane. Ngabo hari uko natazi nazi ko kumbure ngira Donald Trump yashoye iyi ntambara mu ntumbero z'inyungu za business. Turakeneye kwiganzira bujya burere, turakeneye ibi nibi niyo Irane kumbura ikizamuka ifise byinshi. Rega ukuzamuka kw'igihugu nuko kiba gifise byinshi bikirimo siritu canjane ibijanye na n'ubutunzi karemano. Nk'igihugu rero kiganza ibindi
ubwo butunzi bashobora kubukenera. Ibihugu bene birutura biragerageza bikimbisha ubutare mu bindi bihugu byo ubwabyo bikaba biraburetse ubwabyo. Leta zunze ubumwe za Amerika, Ubushinwa, kumurera Uburusiya bishobora kuba bifise igitoro cinshi bakaba bararitse gucimba. Reka tube turacimba mu babanyi, reka tube turacimba ku yindi migabane, tube turacimba muri biriya bihugu bikenya ariko ari byo bifise ivyo dukeneye, bakaba barabikora gutyo. Ivyabo bazobiza ko ahandi nivyarangira, ahandi nivyahera. Ibihugu birutura nuko bikunze gukora. Uyu mu senateri yahoze ari umusirikare mu marine Brian, kumuvuna ukuboko nuko kandi ku rundi ruhande ibi nivyo nkeka si ivyo nzi 100% ashobora kuba ari demokrate, kubera ko iyi migambi ibiri iri hejuru muri leta zunze ubumwe za Amerika. Abademokrate n'abarepublikani urabona ko no munsi Trump akomoka mu barepublikani, ntabwo bariko barahuza kubijanye n'inge ntambara ya Iran ibahuza na Israel hamwe na Amerika, ntabwo bihurizako. Eka ntabwo babihurizako na gatoya. Mugabo ati leta zunze ubumwe za Amerika ziko zirabangamira abantu, ziriko ziratuma abantu bapfa, ziriko ziratuma igihugu gihona, ziriko ziratuma Iran nagira ishavu kihora bifitanye bucuti na Amerika. Ibi nimba Israel bifisemo inyungu bari bakwiye kubirekera, bari bakwiye kubyinjiramo. Uno munsi muri Israel abantu nabo isinzi bariko barahunga zino ntambara mu babare bwinshi, bahunga ibisasu Iran iri kirishura kubera ni yatewe ibirizwa kwidefanda. Yatewe nta mugabo yotewe ku rugiwe, umute yaca mwicara iruhande bamureki ikada. Donc uwo mugabo yomaramara imbere iruhande y'abana, yomaramara iruhande y'umuryango wiwe. Ibyo ntashobora kubireka gutyo. Iruhande rikirigwanako yaratewe ariko yo ntiyateye. Uwo munsi kuterana kwihora, wihora n'uwateye none ninde munyavyaha, ninde mugizi wa nabi. Yes, ukuri ko ndavyumva wewe sinzi uriko uradukurikira nawe kubibona, ariko reka kuri umunsi w'itariki zingahe ni tariki 5 z'ukwezi kwa gatatu, wewe nawe ubibona gute? Mbega uri ku ruhande rwa Amerika, uri ku ruhande rwa Amerika na Israel, cyangwa uri ku ruhande rwa Iran? Uhagaze hehe? Ibi murazi ingaruka bizogira ku bihugu byinshi cyane vya Afrika. Murazi ko ibitoro tubikura muri bije bihugu by'Abarabu. Bihugu by'Abarabu burya sinzi ko ari Imana yabahaye, bagerereye ahantu heza hari ubutunzi bw'ibitoro, bw'amagaze, bw'amazutu. Ibihugu byinshi turabukeneye. I Burundi nk'akaro twari tubuze ibitoro, ivyo bitarabo none ubu mbeze bigenda gute? East Africa bizogenda gute? Afrika yose bizogenda gute? Ni ibihugu byinshi bitenda ku mugabane wa Afrika ikiya gitoro gikeneye. Eske abantu baratahura ico intambara ikora? Wavyanka wavyemera intambara ibaye, uyishigikira utayishigikira, ubikunda ubikivyanka, bibiza kutugira kingaruka. Naho utareka tuzohure mu kindi kiyago. Ni omdishanyuma ndabuza bimyaboneshe. Bye bye. Mama Victoire Sabwe igitangaza mu Burundi. Igitangaza nyabaki Waruzi yuko ngaha mu Burundi hasigaye hari uruganda rudasanzwe rwitwa Electromeka ruhingura moto zidakoresha igitoro. Zitwa Muravyo. Aha mu Burundi nyene. Yo sinabivuze mu gahari. Nukuvuga yuko Electromeka ihingura ubwoko bw'amamoto bushika butatu. Moto Muravyo irashobora kugenda ibirometero 125 utarongera kwishira kuri charge. Ikiza moto Muravyo nta sheni ifise, nta vy'amavuta, ntikorerwa na vidange. Muri make hacikugoza
kugira bakwereke yuko zikomeye Egome. uguze moto muravyo Aho. Electromeka iguha garanti y'umwaka wose iyigukorera ku buntu erega hewe za moto zirakomeye mviriza akabirya ka Electromeka Nagira. irahingura n'amamoto afise porte bagage ku buryo moto imwe ishobora kunguruza ibiro 500 Karabaye. Electromeka irafise na garage Egome. ikora moto z'ubwoko bwose none Electromeka ikorera he bantu mukeneye moto zidakoresha ibitoro ubu zikorerwa mu Burundi na komande zibera mu Burundi mukariha mu mafaranga y'amarundi ku giciro ciza cane bazita muravyo Electromeka izo yarasohoye n'imodokari Electromeka irakora ku bwinshi na turya dukinga dukoreshwa n'abagendana ubumuga Electromeka muyisanga kuri Avenue de la Mitié muri Galerie Blessing Market bakure kuri 69 144 843 Electromeka urashoboye pe